Mwaramutse muri video naraye nsohoye hari umudamu yavuze ko ibintu byo gukubita njamvuga ntereka ndavuga ko ikintu ndakunze gutanga reference ku kintu numvise canke nabonye canke nasomye. Hariho igitabo cy'umuntu yitwa Fyodor Dostoyevsky ni Umurusiya, ya gitabo cyitwa Brothers Karamazov mu Congereza canke les frères Karamazov mu Gifaransa, les frères Karamazov. Ushaka kugisoma kiraryoshe cyane, afite ni philosophique, sinzi ibitabo vya Dostoyevsky ndabikunda cyane gose. Ariko ari chapitre imwe umenga mu Gifaransa bayita la révolte, aho umwe mu ba protagoniste aba frère babiri, Alexis Karamazov aro kandi bita Aryosha, yari kuvugana na mwene wabo cyangwa bo bavukana Ivan Karamazov. Pour contexte, Alexei ikonetse ni important gusa nacavuga umwe yari nk'umuntu yemera Imana, undi yari umuntu w'umu ate, mugabo c'est pas important kuri chapitre. Chapitre gusa havuga ngo ibintu vyo gukubita inkoni n'ibimoko umenga abarusiya barabiduhebeye, ariko ahandi à l'étranger nibaza ko ashaka kuvuga muri Europe en principe, muri Europe de l'Ouest ivyo bintu barabihevye, avuga ngo kubera l'adoucissement des mœurs. Sinzi cyo ashatse kuvuga donc ko imico novuga ko yateye iba human, donc abantu n'abantu ntabwo ari bikoko, ariko navuga ngo mais aussi parce que les lois naturelles interdisent l'homme à fouetter son proche. Ibintu nk'ivyo simeretse kugisoma mugabo ukabivuze ko donc biri contre nature ko umwana w'umuntu akuta uwundi mwana w'umuntu. Ariko pour rappel ico gitabo Dostoyevsky yacanditse mu myaka ya maybe 1880, donc 19e siècle, imbere yuko n'abadage baza mu Burundi. Hari kera cyane, hari kera haraheze imyaka irenga 100 acanditse, ariko i Burundi gushika n'isaha abantu bakaba bagikubitana. Ivyo bintu byo gukubitana vyaraheze ku isi, usivye peut-être en Afrique quelque part, nta hantu abantu bagikubitana. Nta rezo nimwe, nta na rimwe bishobora gushika ngo polisi gukubite. Yibeshe polisi akagukubita ikofi, akibesha gukoza kw'intoki, sinzi ahantu yogarukira kabisa. Nta na rimwe polisi irekuwe gukubita umuntu. There is no circumstances polisi irekuwe gukubita umuntu. Ahubwo ngira nakurashiyo babarirwa gusoma umuntu yagukubise ikofi, mugabo on va pas là-bas. Umwarimu muri primaire muri secondaire, for better or worse, kirazira ko ajya n'ugwara umwana, not at all. Ushobora kubishima, ushobora kugaya, mugabo that's what it is. Nta mwarimu akubita umwana yigisha n'akanywafi n'akana gatoyi, wibeshe akazi ucukabura license yabo baca bayigutwara kwigisha ucubihe bukaja gukora ubundi buzi inyuma yuko peut-être uhejeje gukora igihano gishobora kuba cyagufatiwe. N'abavyeyi hariho anti spanking law whatever, benshi barabikora bien sûr, binyegeje ko keshi na keshi polisi ntira ahantu hose irasurveya, mugabo kirazira ko n'umwana wavyaye umukubita kanywafu. Abavyeyi benshi ntitubishima, twashima ko tunyawafura abana, mugabo ndi kuvuga uko biri, note uko vyatuza kumera, how it should be. Ujya mugore yavuze gukubita umugore, ico cyo urumva aho bokumaneka naho hazi. Donc ico gukubitana nico tumona iyo tucumvise ngo umujije yakubise umuntu. Umujije cyane, umujije ndigira mbona hanze, kuko umujije umubonye hanze umumenya gute? Umubonye hanze aba yambaye impuzu zisanzwe, kiretse wari usanzwe umuzi, navyo nivyoroje nka tuba mu muji minini, nta muntu n'umubuzi ngo uyu muntu n'umucamanza. Urumva polisi niho hahandi, polisi bari ku kazi bagukomakoma ari uko urenze amategeko runaka, naho nyene nta muntu agukora ko kiretse iteko warenze ari violent. Polisi je narenze speed ahagarara kwidisha akavuga mate, warengeje speed, warengeje kwibi nibi, ashaka kugira ikigongo ati genda yo muri nko mu gahinga nyene ahantu novuga ati nubwo warengeje speed ko ari mu gahinga nta muntu wari kugonga. C'est pas discretion, ariko kenshi ivyo nzi kenshi muganira, ariko kwandikira itike, uwarugiye he none nanjye hari urihuta cyane, yego next time ugende gahoro amax akunze kubera ngakorera na speeding, akaba sorry officer akaja guitike ati bye bye, thank you, have a nice day.
nta vyo kugwana, nta vyo gutukana, nta vy'amakarateka, nta vy'amateke, nta kugukikinga in the groin. Ivyo bintu ni sauvagerie ikiturimwe, ni primitivite ikiturimwe. Abantu ndazi baraba vexe, abantu baba angry, I don't care, ndakikugiza ukuri. Iyo umuntu akubise undi muntu urumva wabaye nk'igikoko nyene, vyakunaniye ko wirotena, kuko ikintu kikarakteriza abantu evoriwe, abantu civilize, ni kwimentena, ni kwirotena, ni self control, ni kumainteninga your instinct, ukavuga uti ndashavuye n'ivyo mugabo hariho ubucamanza, reka uyu muntu ndamwitwarire, reka uyu muntu ndamubabarire, reka ibi ndavyihoze, kubera kugwana savamo coûter beaucoup plus cher que kutagwana. Hari navyo na mu mafamiye ngo umuntu yishe umugore wiwe, umuntu yishe umubanye kubera iki niki, kandi arazi neza yuko amwishe atazomuherana. Haro chance ko abahungu be bazokwihora, haro chance ko polisi mufatika mupfunga, mugabo kubera ari gukoresha primitive mind, naronka umwanya wo kuyumvira izo consequences zose, ntiyumvira ati noneho nubwo woba atacho bazogukoza, uyu muvye afise abana bagiye kwicwa kugwa ku ngoyi b'imfuvyi. Donc ntidufise umuntu yica, umuntu akwita gihorera, ntabararushika kuri iyo human development, iyo cerveau yuko imbere yuko akora buri kintu abanza kwicara akiyumvira ibintu 4, 5, 6 bishobora gupfa mu gihe afashe iyo action. Ariko nacavuga ko ivyo gukubita ico kiri mu bintu vyaciwe. Simperutse je hareze ngira nk'imyaka nka 20, harimo umugabo sinze ko no mwita izina, yize kunkubita ikofe muri South Africa sha. Umugabo w'umukiga, I don't know, bijya byajagara by'abakiga n'abagenduga sinze, habe ubwoko bukaze menga babita ngo abakiga, ndaza shaka ko anyumviza mugabo arakubita ikofe vraiment, mugabo nanjye yashika ico gihe, ubu nkubise ikofe twomarana, nani ngiyashika mbona nago n'umuntu mugufi yari umukiga, yari ibirayi vyo mu gikongoro nyambari byo mu ruhengeri, je no sais pas, ansimbira kame ikofe ku kintu cyari minimum. Boss sinababariye mugabo ndacamu, sinamubuka n'izina wanashaka n'uduhe sinomumenye, sinamubuka izina mugabo ngiyaduye no mumenya kamwe, mugabo sinamubuka izina. Ivyo ni ibintu vya primitive, inako ushobora kuba afise nko mu kwanka murasa nabaka barapfuye, umva ntiyiyumviriye ama consequences ashobora kuba yashobora kumushikako, kandi yuko ico yakereye animosité entre lui et moi, cyakintu twashobora kumvikana, cyakintu très simple twari dupfuye. But in any case ndavyibutse ko yanyene ngiye kubwira ibintu byo gukubita ikofu umuntu, que c'est la dernière fois, niryo rya nyuma merutse kubona umuntu akubise ikofe uwundi, malheureusement c'était moi. Kandi yaza ko ari umuntu ngira yankubise ikofe mu buzima, nta makofe menshi nari en tout cas hari azigiye atamuntu ankubise ikofe, en tout cas ngo je kenshi na kenshi ndi Burundi unkubise twarahura, nubwo ntari mfise inguvu nyinshi, mba ngacu ge nangishe muri South ndi mushasha bla bla bla, man aranansurprendre ko se nitize umuntu ko ashobora gukubita ikofe. Ariko se kwivuga ko nashavuga ko ivyo bintu c'est très primitive, nta muntu agikubita ikofe umuntu aho hari muri 2000, donc hari imyaka 27 25 gutyo. But c'est une primitivité sauvage kwiyumvira ko kubita undi muntu, yabikofe yabinkoni yabinkoho yaba urusoro yaba bayonete vyabigiki ivyo byose bakubitisha barundi kazi, no kuraba ukuntu iyo ushavuye wirotena ukibaza ibibazo 15 imbere yuko ukora ikintu. Hanyuma kandi ndazi yuko kenshi na kenshi ubutungane butahari, muga kenshi na kenshi gukubita si ubutungane, kenshi na kenshi usanga wavyuye un cycle de violence idahera, ugasanga abana bakandi kwihora cyangwa umuntu wamukubise ikofe agajazana imbuga itamwijura akagukerera. Nibutse abanyamerika n'abafise amanyama hagiye baje mu bihugu nka za Philippines, bakabona abantu baho ni bato babonye ari bato bati umuntu no mukubita akagira akamukubita, bagaca bagenda muhira bakazana famiye yose n'ubuhiri rimwe n'inkoho wanashaka bakagukubita cyangwa bakakurasa, ugasanga urahakomerekeye kandi waruzi ngo urakomeye, kubera ikintu wiyumviriye uyu muntu ubwo ari umwe ashobora kuba afise abafrere ejo bazonzira. Ndashaka kuvuga ko ubuvyuye uba wuguriye Pandora box,
umuntu ashobora kuba afise inziga akazoga kukwihora akaguca inyuma akakubitira umwana nawe. Urumva ico gihe mbona ko kenshi na kenshi mu bihugu biri develope haba hari ubutungane, ikintu cyose murababaranira pour la plupart des cas n'ibintu wo mubabarira bene abantu bakubita ko vangu muna gutsita ugaca mukubita yawuseka atabibonye nabwo gize n'amanyama none umukubitiye iki umwana w'ishuri mwaje uti kosani ya 24 ne kangata ndayonze ugaca umukubita none umukubise atakiza aca kimenya urumva nta kosa yakoze kubona atarakizi mvuga ko natwe twage turabicamo natwe twabaye muri ivyo bihugu tutaramenya mugabo uko twevuriwa ni kumenya ko gukubita cya bikofu cya bikindi kintu ari reaction animalistique primitive abantu bagomba kurengana bagakoresha izindi nzira za reconciliation zo gusabana imbabazi no gukoresha ubutungane buba buzwe. Voilà, sinobarambira mugire umunsi mwiza, bye bye.